Abanyamulenge batanze ikirego cy'ababahohotera ku mushinjacyaha mukuru i Kinshasa. Ikirego cyakiriwe, twagezeyo baracakira, baragicandika, ahasigaye ni ukuzareba bakagisoma bagakurikirana niba boshira ari iperereza ry'inyongera kugira ngo barebe nimba ibyo twavuze ari byo koko. Uyu ni umunyamategeko Cedric Muyoboke, umwe mu batanze ikirego. Turamwumva ku buryo burambuye mu kanya mu makuru arambuye. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda rwatangiye gusuzuma ubujurire kuri cyamunara ya hoteli y'umuryango wa nyakwigendera Paul Rwigara. Naho muri Mali amatora ya nyuma ya kudeta ashobora kuzasubikwa. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Mali. Nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Minisitiri w'intebe w'inzibacyuho Shogel Mayiga aratangaza ko amatora ya nyuma ya kudeta ashobora kwigizwayo. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka yari ategekanijwe kuba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka uza w'ibihumbi 2022. Intambwe mu nzira ya demokrasi muri Mali inyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2020 ziriko zirakurikiranwa hafi mu karere ko muri Afrika mu burengero, imaze kubamwo kudeta zine mu kiringo c'amezi 13, zibiri muri zo muri Mali inyuma yuko baremewe n'ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi bw'ibihugu vyo muri Afrika mu burengero CEDEAO. Abategetsi bashasha b'abasirikare ba Mali bemeye gushiraho ikiringo fata kibanza c'amezi 18. Yamara ku munsi w'Imana umushikiranganje wa mbere Shogel Mayiga yatangaje ko itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka ishobora kwigizwayo mu kiringo c'indwi zibiri, amezi abiri canke amezi makeyi. Yamenyesheje ko itariki ntabanduka izomenyekana mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Ntaco ishirahamwe CEDEAO rirabivugako. Mu kwezi guheze iryo shirahamwe ryari ryamenyesheje ko rizofatira ibihano abategetsi b'abasirikare bayoboye Mali hamwe batogirisha amatora ku gihe cumvikanyweko. Hirya gato ya Mali muri Nigeria, abanyeshuri 10 bari barashimuswe n'amabandi barekuwe baguranywe amafaranga ataramenyekana uko angana. Frederic Nkundikije arakomeza kuri iyi nkuru. Abo bandi banyeshuri 10 bari banyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu mezi abiri aheze barekuwe ejo ku munsi wa Mungu nk'uko bitangazwa n'umuyobozi w'iryo shure. Abanyeshuri bashika 150 bari baburiwe irengero nyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho batereye ishuri ryabo mu kwezi kw'indwi riri muri leta ya Kaduna. Abagizi ba nabi bahanyuruje abo banyeshuri bari bagize iminsi barekura abanyeshuri bake bake nyuma yaho baherewe ingwate. Umuyobozi w'iryo shure Bethel Baptist High School John Hayab yavuze ko nyuma y'iryo rekurwa rishasha abanyeshuri 11 aribo basigaye mu minwe y'abo bagizi ba nabi. Yavuze ko ubuyobozi bw'iryo shure buriko burakora ibishobotse byose kugira ngo nabo nyene barekurwe. Ubwo bugizi bwa nabi bwo kunyuza abanyeshuri mu gihugu ca Nigeria bwatanguwe n'umurwi w'intagondwa Boko Haram, mu nyuma yongera ko uwundi murwi Islamic State West Province. Yamara muri iki gihe hari n'iyindi mirwi y'abagizi ba nabi isigaye ikoresha ubwo buryo bwo kurondera amafaranga ingwate. Tugarure Fideli Niyongabo ku mubano w'Uburusiya n'Ubudage. Uburusiya buvuga ko bushaka kuwukomeza nk'uko bisanzwe nyuma y'amatora yabaye mu Budage ejo ku cyumweru. Fide, komerezaho. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko bakurikiraniye hafi amatora yabaye mu Budage ku munsi w'Imana no kugena ibintu bizoba biriko biragenda. Amenyesha ko naho hari ivy'igihugu ciwe n'Ubudage bitumvikana ko ngo barahurije ku vy'uko ibibazo bishobora kandi vyotegerezwa gutorerwa inyishu biciye mu biganiro. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ururimi rw'ikidagi yagumye akorana n'uwahora ari chancelier w'Ubudagi Angela Merkel avuga ururimi rw'ikirusiya mu kiringo c'imyaka 16 yamaze mu mabanga yiwe. Yamara ntibumvikanye ku bibazo bimwe nk'ivyerekeye ingwano muri Syria, ingingo y'Uburusiya yo kwigarurira intara ya Crimea hamwe no guha isumu umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Alexei Navalny yavuriwe mu gihugu c'Ubudagi. Uburusiya n'Ubudagi bibandanya kugirana imigenderanire myiza mu vy'ubudandaji naho ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyafatiye ibihano Uburusiya. Ivyo bihugu vyompi byarakoranye mu vyerekeye guheraheza umuringoti utwara umwuka utanga inguvu, naho ibihugu vy'Iburaya biri mu buseruko bw'Ubudagi n'ibihugu bicuditse biri mw'ishirahamwe OTAN nka Pologne n'ibihugu vyo mu karere ka Baltic hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika vyabigwanije.
muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na 22. Usibye ku maradiyo yanyu kandi mudukurikire no kuri internet wa@radioyacu.voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu barenga 70 bo mu bwoko bw'abanyamulenge batanze ikirego kuba bavuga ko babahohotera, babica kandi bakoresha imvugo zikurura amacakubiri n'urwango. Bashyikirije iki kirego umushinjacyaha mukuru i Kinshasa. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, umunyamategeko Cedric Muyoboke nawe uri mu batanze iki kirego arasobanura uko giteye. Ikirego twatanze ni ikirego gishingiye ku byaha byagiye bikorerwa muri ziriya ntambara ziri mu kubera mu karere ka Uvira, Fizi na Mwenga, cyane cyane zibasiye abantu b'abanyamulenge. Harimo ibibazo by'ubwicanyi, harimo ibibazo by'iyicarubozo, harimo ibibazo byo gukorerwa ibyamfura mbi ku bagore, harimo ibibazo by'inzangano, abantu bakangurira abandi kwangana, ndetse n'ibindi by'amacakubiri n'ibindi byinshi bitandukanye tutobasha kurondora muri uyu mwanya. Icyo twabashije gukora ni abantu bishize hamwe bashaka abavoka bigenga, barimo umwavoka w'umuzungu witwa Menge Bernard afatanyije n'abandi bakongomani, bagerageza kwegeranya ibimenyetso cyane cyane ku bintu by'amacakubiri kugira ngo bazabishikirize parke irebe nimba yakongeraho iperereza ryayo ryimbitse, abantu bakoze ibyo bintu bagafatwa bagahanwa n'amategeko. None se ikirego cyatanzwe cyakiriwe? Ikirego cyakiriwe, twagezeyo baracyakira, baragicandika, ahasigaye ni ukuzareba bakagisoma bagakurikirana niba boshira ari iperereza ry'inyongera kugira ngo barebe nimba ibyo twavuze ari byo koko. Mu bandi bakekwaho kuba barahohoteye abanyamulenge harimo abasirikare bakuru b'ingabo za leta RDC. Abo muzabariga he? Nabwo nyine twari mu nzira tugana hariya kuri auditora militaire kugira ngo nabo dushobore gutanga icyo kirego. Mu by'ukuri abasoda barahari, muzi abagore bapfuye ejo bundi hariya mu Minembwe mu kwezi kwa gatandatu bagera kuri 4, hari abafashwe ku ngufu, hari n'abandi bagiye bakorerwa ibindi bintu tutoshobora kuvugira kuri radiyo. Abo bose byagiye bikorwa n'abasoda bo hasi, ariko dukeka ko umugambi wari waracuzwe n'abasoda bakomakomeye bareba kariya karere. Bamwe bavuzwe no muri raporo za Nations Unies nk'aba General Muhima, nk'aba General Mundose, ndetse na Yabo wari uhibereye umunsi abo bagore bapfuye. Uyu Yabo akaba ari ushinzwe zone de défense ireba kariya gace ko Minembwe. Ni ikihe cyizere mufite ko icyo kirego mutanga kirebana n'abasirikare bakuru ba leta cyakirwa? Icyizere turagifite kuko n'uburenganzira bwacu nk'abakongomani kurega cyangwa se gukora denunciation hanyuma ubushinjacyaha bwa gisirikare bugakurikira, ubwo n'uburenganzira bwacu. Wenda bazabikurikirana bitonze nk'uko lantere y'ubutabera bidakunze kubivuga yuko ubu ngubu ni igihugu kizahura kigendera ku mategeko. Ubu ngubu iyo ni slogan ikomeye cyane, baravuga ngo ni muri état de droit, amategeko agomba gukurikizwa. Abo ni abasirikare, ariko se abasivile bo bakekwaho kuba baragize uruhare mu guhohotera abanyamulenge ni bande? Ndavuga abarebwa n'ikirego mwatanze. Urabona mu basivile nabo barimo, ariko ntitwobasha kubarondora bose, ni benshi. Muzi yuko abantu bagiye bivanga muri ibi bintu by'inzangano n'ibindi, ariko ku bw'umwihariko twavuga ko ku itariki 19 z'uku kwezi umugabo bitakwira wagiye ku mbuga nkoranyambaga agakangurira abafurero kwica abanyamulenge, avuga yuko bagomba kubimura bakabatsinsura muri iriya misozi ngo kubera ko ari abashitsi. Ibyo ni ibintu bihanwa n'amategeko, nawe ari mu bantu bashobora kuzakurikiranwa kuko icyo ngicyo nacyo twakivuze, kandi turizera yuko bazagimukurikirana kubera ko nka za Union Européenne zabivuzeho na za droit de l'homme zarabisapuje. Turizera ko bazashingira kuri ibyo ngibyo akaba yakurikiranwa kimwe n'abandi benshi batandukanye. Tutobasha kuvuga liste ni ndende, kandi ndi bihagaze bizakomeza, tuzogenda twongeramo abandi bantu. Cedric Muyoboke, umunyamategeko, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze Venuste, nshimye Imana ku mwanya muduhaye Ijwi ry'Amerika.
bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwatangiye gusuzuma niba rwakwakira ikirego cy'ubujurire cyatanzwe n'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara gisaba guhagarika cyamunara ya hoteli y'umuryango wa Rwigara iri mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira uko iburanisha ry'uyu munsi ryagenze. Umucamanza yatangiye yibutsa impande zombi ziburana muri urubanza impamvu zateye uhagarariye uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara kujurira icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rw'ubucuruzi. Mu kwanga ikirego cy'uruganda Premier Tobacco Company Limited, urukiko rwavuze ko cyatanzwe binyuranije n'amategeko. Rwavuze ko PTC itabanje kwandikira umwanditsi mukuru isobanura impamvu y'ikirego cyayo cyihuta. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC yabwiye urukiko rukuru rw'ubucuruzi ko bandikiye umwanditsi mukuru uretse ko bitari na ngombwa mu gihe bafite urubanza rw'iremezo. Yasobanuye ko bandikiye umwanditsi mukuru abasubiza nyuma y'ibyumweru bibiri bihabanye n'uko yagombye kuba yarasubirije mu minsi 3 nk'uko biteganywa n'amategeko. Avuga ko batanze ikirego cyihuta kuko babonaga umwanditsi mukuru ari kubatinza kandi cyamunara yegereje. Maître Henri Pierre Munyengabe wunganira banki y'ubucuruzi yakorera banki yabwiye urukiko ko PTC yagaragaje ko yatanze ikirego mu buryo bwubahirije amategeko. Umucamanza ku rwego rwa mbere yamaze kubifataho icyemezo kuko ntabyo yabonaga muri dosiye. Umucamanza yabajije uwunganira iyo banki niba nyuma barabonye inyandiko uruganda PTC rwandikiye umwanditsi mukuru. Maître Munyengabe yemeza ko bazibonye. Urukiko ruvuga ko icyo ari cyo cyo guheraho rusuzuma niba ikirego cyo kwa Rwigara cyakwakirwa cyangwa kitakwakirwa kuko uruhande baburana rwemeza ko rwabonye ibihamya ko bandikiye umwanditsi mukuru. Maître Janvier Rwagatare yibukije urukiko rukuru rw'ubucuruzi ko mu mwaka wa 2017 rwafashe icyemezo mu rubanza rwabaye itegeko kibuza kongera gutanga ibyemezo bigurisha ingwate zo kwa Rwigara igihe cyose ingwate ku bwishingizi bwa nyakwigendera itari yakavuye mu nzira. Yavuze ko nubwo bimeze bityo cyamunara yo kugurisha hoteli yo ikomeje gukorwa. Yavuze ko kuri urwo rubanza rwabaye itegeko nta rundi rubanza rwigeze rurukuraho bityo ko rugifite agaciro karwo. Ubunganira koje banki yavuze ko ibivugwa n'uruhande baburana bitari ukuri. Yasobanuye ko kukirebana n'ubwishingizi bwa Rwigara urukiko rwategetse Prime Insurance kwishyura koje banki amafaranga miliyoni 540 y'ubwishingizi bwa Rwigara. Uyu munyamategeko yemeza ko mu 2018 koje banki yandikiye Madamu Mukangemanyi Adeline Rwigara ibaruwa imumenyesha ko nta mwenda bayifitiye. Gusa nyuma ngo haje ku Burundi rubanza rw'akarengane rutegeka koje banki kwishyura Prime Insurance miliyoni 349. Akavuga ko ntaho PTC yahera yemeza ko nta mwenda ibereyemo koje banki. Uyu munyamategeko avuga ko kuba umuryango wa Rwigara ugaragaza ko utazi ingano y'umwenda ubereyemo koje banki bitabuza cyamunara gukomezana, cyane ko yemeza ko abo kwa Rwigara badahakana ko hari amasezerano y'uwo mwenda. Ku ruhande rw'uruganda PTC bo bakomeza kwibutsa ko iyo urubanza rwabaye itegeko hagomba kubahirizwa imihango yateganyijwe n'amategeko yo kurukuraho. Maître Rwagatare avuga ko mu rubanza rwiswe rw'akarengane haburanaga Madame Adeline Rwigara bityo ko PTC itagombye kugira ikibazwa muri uru rubanza. Kugeza ubu ku rwego rwa mbere ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 cyamunara yarabaye, ariko ikubitiro habura umuguzi w'igorofa ritaruzura rigeretse 4 riherereye mu Kiyovu. Ni hoteli yagombaga kunganira indi yahasenywe mu mwaka wa 2016. Biteganijwe ko umuhesha w'inkiko yongera gufata indi minsi 7 agatanga urubuga ku bapiganirwa nk'uko twabisobanuriwe n'umwe mu banyamategeko. Ni ipiganwa rikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Amakuru ijwi rya Amerika riheruka iyi nyubako yahawe agaciro gasaga miliyari 1 y'amafaranga y'amanyarwanda muri cyamunara. Iyi cyamunara irazi kurikirana n'indi cyamunara y'itabi n'imashini by'uruganda rwa PTC byo kwa Rwigara byabaye mu 2018. Icyo gihe leta yishyuzaga umuryango miliyari zibarirwa muri 6 z'amafaranga. Nakayaba ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavugaga ko batishyuye nk'imisoro mu bihe bitandukanye. Umuryango wo kwa Rwigara wo ukomeza kumvikana utsemba
n'amagambo ugahakana icyitwa umwenda aho kiva kikagera, ukavuga ko nta muntu uwo ari we wese cyangwa leta babereyemo umwenda. Bemeza ko ubutegetsi bubibegekaho mu mugambi wo kubatwarira imitungo yaba iyimukanwa n'itimukanwa. Urubanza rwa none rwa rwitabiriwe cyane n'abavandimwe bo kwa Rwigara barimo abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi. Hatagize igihinduka ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa 9 nibwo umucamanza azafata icyemezo cyakira cyangwa ubujurire bw'urubanza rwo kwa Rwigara rusaba guhagarikisha cyamunara ku mitungo yabo. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Banywanyi b'ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5 Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika. Uyu wa mbere ni umunsi wa nyuma w'imirimo y'inama rusange ya 76 y'umuryango w'abibumbye. Ni inama imaze icyumweru ibera ku cyicaro gikuru cya Loni mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi b'isi yose bari bamaze iminsi basimburana bayigezaho ijambo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye muryo yayivugiye imbere yasabye inama ya Loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu kudakumira u Burundi. Yasobanuye ko igihugu cye cyateye imbere mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ariko rero abatavuga rumwe na leta ye bo barabihakana. Ku mugambwe CNL amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri Loni asa nkaho ari ukureshya amahanga kugira ngo atange imfashanyo ku Burundi. Mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya aragaruka kuri iri jambo rya Perezida Ndayishimiye mu nama rusange ya 76 ya Loni. Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguye abwira abari New York ko iyi nama igira 76 y'abakuru b'ibihugu n'amareta ibaye mu gihe igihugu ciwe citeguriye guhimbaza mu mwaka uza imyaka 60 iheze cikubukiye akabi nayo kimaze ciyunze n'ibindi bihugu muri ONU. Yamenyesheje ko igihe Burundi bwamaze burongowe n'abakoroni bwazingamitswe n'injyane zabonekeye mu bwicanyi bwisubiriza inyuma yo kuronka intayo yo kwikubukira, yemeza ko ibikomere by'ubwo bwicanyi n'ubu bikigoye gukira. Yisunze civugo cy'uyu mwaka yatangaje ko abantu kw'isi yose babwirizwa guhabwa ivyizigiro bishasha, yemeza ko Burundi bwagerageje kwiha vyizigiro mu guhangana n'ingaruka z'ikiza ca COVID-19 n'izatewe n'injyane z'utavana ko zabaye mu gihugu bikunyurwa no kudahana ivyaha vyabaye ku gihe kirekire. Evariste Ndayishimiye yasomye ijambo ryiwe mu rurimi rw'igifaransa yavuze ko iyi nama ari akaryo gakomeye kuganirira abari muri yo intambwe igihugu ciwe cashitseko mu gihugu hagati n'izo cateye mu karere no mu makungu niko kuzidondagura. À ce jour, la restauration de la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale sont une réalité au Burundi. Uyu munsi nagurwa ry'amahoro, umutekano n'ubwiyunge ni impamo mu Burundi. Ukugwanya igiturire, isesagurwa ry'amatungo no kudahana biri mu byo leta yashize imbere. Utwigoro kandi twarakozwe kugira ngo ubutungane bukore bwigenga. Twibutsa aha ko ingorane z'akahise leta iriko irazitorera umuti mu gushiraho ubutungane bunywanisha ku bakozweko n'injyane bose. Pour toutes les victimes du Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimangiye ko iterabwoba ritegerezwa kugwanywa ku isi yose, yibutsa ko igihugu atwara cabitahuye kera mu kurungika ingabo mu bihugu vya Somalia na Republika ya Central Africa nk'urugero. Ndayishimiye arongoye u Burundi kuva mu kwa 6 2020 nyuma y'uruvuga iturumbuka rwo yasubiriye Pierre Nziza yerekanye akababaro afitiye bimwe mu bisata vya ONU cyane cyane inama ijejwe hagati y'akazi na muntu y'iryo shirahamwe. Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies,
de faire une lecture juste et dufashe kano karyo dusaba cyane cyane mu gisata ca ONU c'agateka kazina muntu ngo bagire umwihwezo udahengamye ku twigoro tw'Uburundi no kuduha agaciro kabereye inyifato yose yo gukumira Uburundi babushirako imigwi idasanzwe mu by'agateka kazina muntu ntakivyara leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka kazina muntu ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwitangazamakuru niko yabandanije asigura. Yagarutse ku kintu yishimira muri kino gihe ibiganiro bihoraho hagati y'abanyepolitike, amashirahamwe yigenga hamwe n'ibinyamakuru n'inzego za leta, ibyo asanga byaratanze umwimbo mwiza agarukako. Uku niko abisobanura. Ceci a permis la réouverture de quelques médias qui avaient été fermés dans la foulée des échauffourées de l'insurrection de 2015. Ivyo vyatumye hugururwa ibinyamakuru bimwe vyari vyugawe mu mushuhira w'imigumuko yo mu 2015, irekurwa ry'abanyoro barenga 5,000 ku kigongo ca perezida no gushira imigambwe na societe civile mu itunganywa ry'igihugu mu vya politike n'imibano. Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abandi bakuru b'ibihugu n'amareta n'imiryango mpuzamakungu ko igihugu ciwe kiriko cakira impunzi zirimo n'abanyepolitike. Yavuze ko kuva mu kwindwi uyu mwaka uheze hamaze gutahuka abagera ku 75,000 biyongera kubangana 50,000 bizana badacuwe n'ibisata vya ONU bibijejwe. Eloge Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wakoresheje uburyo bw'amashusho ya video nawe yagejeje ijambo ku nama rusange ya 76 ya Loni. Yasabye ko inkingo za COVID-19 zagera ku bihugu byose bya Afurika bidatinze. Ku mukuru w'u Rwanda naho COVAX hari icyo yafashije, hari byinshi bitarakorwa kugira ngo inkingo zigere mu bihugu bya Afurika ku rwego rukenewe. COVAX ni ya gahunda y'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima OMS igamije kugeza ku buntu inkingo za COVID ku bihugu 92 bikennye. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aratunyuriramo muri make ingingo z'ingenzi zikubiye mu ijambo rya Perezida Paul Kagame imbere y'inama rusange ya 76 ya Loni ariko yarakoresheje video. Mu ijambo Perezida Kagame yagejeje ku bitabiriye inteko rusange ya Loni kuri wa gatatu hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, yibanza ahanini ku ngaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Avuga ko isi yose ikwiye guhuza imbaraga muri gahunda zigamije guhangana n'ingaruka zacyo. Umukuru w'u Rwanda ashima gahunda COVAX y'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima OMS igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikennye. Icyakora agasanga hagikenewe gukorwa ibirenze ibyo. Alongside unfortunate examples of inequality, nubwo hakigaragara ingero z'ubusumbane butagakwiye, twabonye ibihamya by'ubushake mu gufatanya hagati y'ibihugu. Gahunda ya COVAX nubwo ifite aho igarukira ni kimwe muri ibyo. Igitabaho icyuho cy'inkingo muri Afurika cyari kuba kinini kurusha uko biri ubu, ariko kandi dukeneye ndetse tugomba gukora ibirenze ibyo mu kwihutisha ikwirakwizwa ry'inkingo muri Afurika. Kubikora uko biri mu nyungu z'isi yose. Doing so benefits the entire world. U Rwanda rushimirwa kuba ruri mu bihugu bya mbere ku mugabane wa Afurika bimaze gutanga inkingo nibura ku kigero c'10% by'abaturage bose. Imibare y'inzego zishinzwe ubuzima igaragaza ko abamaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 mu buryo bwuzuye mu Rwanda basaga 1,500,000. Umukuru w'u Rwanda kandi yashimye gahunda y'ibigo mpuzamahanga n'abandi bafatanyabikorwa yo kubaka inganda zikora imiti n'inkingo mu bihugu bya Afurika. Bwana Kagame akavuga ko iyi ikwiye gushyirwamo imbaraga mu rwego rwo kubaka uburyo burambye bwo guhangana n'ibyorezo. Uretse ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19, Perezida w'u Rwanda kandi yagarutse kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda z'iterambere rirambye SDGs isi yihaye kuba yagezeho mu mwaka w'ibihumbi 2030. Yavuze ko ryari ryaradindiye na mbere y'icyorezo cya COVID-19. Aha akavuga ko gahunda yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe igomba gushyirwa imbere muri urwo rugamba, hatibagiranye no kwimakaza imiyoborere ishingiye ku muturage. Dukeneye kandi gushimangira akamaro k'imiyoborere ishingiye ku muturage no gukorera mu mucyo. Ibyo ntibitugeza ku mibereho myiza n'iterambere rigaragara gusa, ahubwo binaduha umutekano, umutuzo n'icyizere cyo hazaza. Ni ingingo bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bemeranya nayo, ariko kandi bagasanga hakiri urugendo ngo bene iyo miyoborere ishinga imizi mu Rwanda.
Madame Ingabire Victoire Umuhoza ni umwe muri abo, akaba asanzwe ari umuyobozi w'ishyaka Darufu Umurinzi ritaremererwa n'amategeko mu Rwanda. Nibyo koko iyo umuturage afite ijambo mu bimukorerwa igihugu gitera imbere. Iyo umuturage afite urubuga rwo kuba yashobora kuvuga ati ibi nkorerwa n'umuyobozi wanjye ntabwo ariyo, iyi politike si inkwiriye, ibyo nkeneye ni ibi, ibyo numva nkwiriye ni ibi. Icyo mu gihugu cyacu ibyo ntabwo biragerwaho. Cyane cyane mpora ndeba uburyo nkatwe dukunze kugaragaza ibitagenda neza dusaba ko bikosorwa, usanga bavuga ngo bara n'abanzi b'igihugu. Ntabwo ari ukwanga igihugu, kuvuga ko ikintu kitagenda neza ni ukugira ngo abayobozi bagikosore. Hano mu gihugu cyacu cyafite urwo rugendo rukomeye rwo kumva ko umuturage agomba kugira ijambo. Indi ngingo Perezida Kagame yikijeho nk'igomba kwitabwaho mu kugera kuri gahunda z'iterambere rirambye n'ijyanye n'umutekano. Aha agasaba ko ingengabitekerezo iganisha ku iterabwoba na jenoside irwanywa kandi igatandukanywa no gukina politiki. Ingengabitekerezo z'ubuhezanguni ziganisha ku iterabwoba na jenoside zigomba kuvugwa no kugaragazwa hakiri kare, zigasenywa nta kujijinganya cyangwa se kuzuyaza. Kuri icyo ntidushobora kwihanganira kubikinamo politiki. Icyakora Madame Ingabire Victoire Umuhoza akavuga ko ku byerekeye u Rwanda ikijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside gikwiye kwitonderwa ntibikoreshwe mu buryo bwo kubangamira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Perezida wa Repubulika ntegeza ko yavugaga ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rwa Afurika, ntegeza ko yavugaga nyine abahezanguni barimo barwanya muri Mozambique. Ariko tugarukane mu gihugu cyacu noneho. Mu gihugu cyacu harimo ikibazo cy'abantu bitwaza ngo abandi bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ugasanga umuntu kubera ko atanga ibitekerezo bijyanye n'uko abona imiyoborere myiza twagombye kuyigeraho. Hari ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya jenoside cyabaye nk'inkoni yo gukubitisha umuntu. Niba uvuze barakurega mufite ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo uceceke kuvuga. Ariko ntabwo iryo terambere rirambye nyine umukuru w'igihugu cyacu avugaga muri iyo nama ntabwo dushobora kurigeraho hatabayeho ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Iyi ngingo Perezida Kagame ntiyayitinzeho cyane, ariko iri jambo yarigejeje ku bitabiriye inteko rusange ya Loni nyuma y'iminsi 2 mu Rwanda hasojwe urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abo bareganwa. Uyu ufatwa nk'uregwa mukuru yakatiwe gufungwa imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'urukiko ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitera umutwe wa FLN w'impuzamashyaka ya MRCD yari akuriye wagiye ugaba ku Rwanda mu bihe bitandukanye. Ni urubanza rwakuruye impaka ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi, aho uyu Rusesabagina yari asanzwe atuye mu buryo bwemewe n'amategeko mbere yo kugezwa mu Rwanda mu mpeshyi y'umwaka ushize wa 2020. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 441 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Nshuti zacu muracyumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru nahahumurije, mbashimiye ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama. It's a MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika.
kujana upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi, muri sanga yakoze byinshi, agasaro kaburaga kabonekeye benshi. Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi, dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara, ejo heza nayo yakoze byinshi.